ni kubera ari musaza wanje kuko cyambere ndafise inda yiwe ntabwo noyikuramo wowe rero ico ni cyaha ugiti cyawe jewe noguma ndamufata nk'umugabo wanje naho no banamenye yuko ari musaza n'umugabo nyene guma ari umugabo wanje papa w'abana my husband my sinoronka n'izina ndamwita ariko ikibazo cyogaruka ni hahandi nyene twarakundanye twaraciye mu bihe byiza kandi ikindi kintu nacyo noca niyumvira kuri uwo mwanya kwiyakira vyongora ariko umuti noca niya ko ikintu cyose kibaye haraba solution ikibazo cyose gifise umuti abantu benshi ikintu kitugora haje usanga umuntu yiyahuye haje usanga umuntu yagize izindi decisions zidakwiye no kubera aba yabuze solution ikibazo gusa ikintu cyose mu buzima kigushikiye iyo umaze kwiyakira solution irahaba nimba mwebwe nimwe habaho ukumvikana urumva imiryango yabimenye n'imiryango hari abo imiryango ishaka kuguhanura ati cukura mwiyonda cugira iki ariko wibuke yuko uba wishe uba wishe kweli uba wishe icyambere ndibaza hari icyaha cyambere muba mwarakoze hariya kitemewe ukaba muje no gukora ikindi cyaha ariko kiriya cyaha cyabaye kubera urukundo ariko icyaha cyoba cyabaye kubera impanuro mbi uba waronse kuko je ndafise umuntu ambwira ati yambwiye rino jambo ati iyaba utaronse abahanuzi babi mu buzima bw'iwawe hari ubuhanuzi bumwe twaronse mu buzima butari bwiza butari bukwiriye ko tuburonka bwatwonone ama opportunity amwami hari abantu baguhanura mu buzima bw'iwawe usanga bariko baraguhanura impanuro umuhanuzi wa mbere umutima wawe na wewe no gusenga Imana urumva iyo icyo cyago cyashitse nanje solution ndiko ndatanga siyo solution ya nyuma ibi nivyo niyumvira kubera yuko mba numva yuko ashobora gukura yinda bakunzi ba TV mwaramutse cyane mwiriwe bivanye naho muherereye amazina ni Jose ndayisaba kuri micro ni mwari mumenyereye kuba mumbona kuri micro ya TV ariko umunsi byakunze bari kumwe namwe rero ndabashimiye cyane uyu munsi dufise umutumire akiri muto cyane sinzi ko no mu diaspora sinzi tubona akiri ni mujene cyane ari très sexy nibaza ko yobibwiye ramutse bakunzi ba TV. Okay. Hello bakunzi wa Roy TV ku mazina nitwa Tasha Oda nkaba ndi umutumire wa Roy TV n'umunsi ya Tasha mbega abatakuzi abakunzi ba Roy TV batakuzi Tasha ninde akora iki mu buzima bwa minsi yose Tasha ni muntu Tasha ni umukobwa akiri mutoyi ni umukobwa umunyeshure karatangura kaminuza Tasha ni umukobwa akora cyane ni umukobwa yibutse n'ubuzima n'ubu tukigo turagwana nabwo tuko ndarondera ariko sindashika urabona ko nkikiri muto ya nyene Tasha araririmba Tasha arakora deka Tasha ibintu byose biri muri arabikora twumvise ko Tasha ari umuntu arondera cyane kandi yirukanga kandi akabagira atangura kaminuza mbega Tasha ko ufise ibintu byinshi ukora nikiye gisata wise mu kuzokurikirana gisata sindatahura ikibazo gisata ku ishuri canke mu buzima muri ku ishuri kuri kaminuza kuri kaminuza ndiko ndaraba ngira ibintu bijanye na tourisme urakoze cyane Tasha uyu munsi nk'umutumire wacu turakunezerewe muri studio za Roy TV ko turadushaka tuganire ku bintu biriko biraba muri iki gihe tuganire ku bijanye n'ivyo tubona muri iki gihe na cyane mu bintu bijanye n'inkundo teme yacu ni nakarorero k'ibintu byabaye dushaka kwikubaza mbega wewe kwifata gute iyo bishikiye wewe mbega ni gute wo kwitwara yego tutabarambiye cyane umukobwa n'umuhungu bakundanye yego akarorero Tasha dufatiye kuri wowe wewe ukundanye n'umuhungu mwahuriye kuri réseaux sociaux nko tubona ama réseaux sociaux avumye ahitinze muhurira kuri réseaux sociaux ari hanze ari mu kindi gihugu murakundana kandi
amajambo mwagiye muvugana yabaye amajambo y'ukuri. Ego harageze igihe umuhungu aratashe uramwakiriye biranashitse kugira ngo mugaragarize urukundo rwawe muraryamanye. Muri uko kuryamana rero byashitse wasanze ufise inda. Ego usanze ufise inda wabimubwiye umuhungu kubera yuko mwari mwaravyumvikanye neza kandi mwakundana by'ukuri naho mwari mwaburiye kuri rezo sosio mwamuvuze muti reka tugende iwacu ndakujana iwacu. Umuhungu arafashe decision kujana kwerekana iwabo kugira ngo bikunde abereke ubwo bagiye kubana cyangwa abereke kuzobaho umwuzukuru. Ego murabiteguye muragiyeyo mushitseyo boom cyusanga se umuhungu ni kuvuga se umuhungu niwe papa wawe. Ni kuvuga wewe yakuvyaye gitwarire bya bindi bavuga ngo ama grossesse non désirée. Ego wewe ntiwari umuzi ko papa wawe mugabo nibanga ryabitswe na mama wawe hamwe na se uwo muhungu kandi hagati ya mama wawe ntiyabikubwiye ntiyakweretse papa wawe kandi n'uwo papa wawe ntiyabwiye umuryango wiwe ko yabyaye umwana hanze. Muri ico gihe papa wawe amaze kubibona umupapa biramwanse birasi ko abandanya kubika ryabanga noneho aravuze ati ntibikunda ko mubana ntibigikunze ko mubana murenzi murabaza mbega nibiki bidakunda ko tubana kandi dukundana by'ukuri. Hariko nyuma aravuze ukuri aravuga ati ntibikunda kuko we wa mukobwa we umukobwa wanje nje nakuvyaye naho nimba mama wawe atakubwiye papa wawe nijewe papa wawe. Mbega Tasha nk'umuntu wari mu rukundo kandi ruryoshe riri sérieux bavuga ni ruri sérieux kuko yari yemeye kujana muri famille yiwe. Tasha ku ruhande rwawe ngo byifata mu gute? Ku ruhande rwanje icambere nuko bamaze kumenya ko ari musaza wanje yo bari ari na papa w'umwana wanje fise no bafise inda. Ego no natwaye inda. Mbega none Tasha tugira ngaho nyene ko umenye ko ari musaza wawe kandi ari na papa w'umwana wawe mbega uzobandanya umuhamagara mushiri wawe uzobandanya umuhamagara se umwana wawe uzomuhamagara gute? Abakozi ba Roy TV kino kiganiro ni kiganiro ciza cyane so kandi umbajije ikibazo ciza. Icambere na mbere nuko a partir yuko ibintu byose byo byarabaye ho harabaye amakosa twese ngaha ku isi tuvukana twate twavuye ku bantu babiri. Ariko wibuke ko mu Kirundi bavuga ngo abavukana ni babana. Oya banzurindiye tugende bukebuke twese turavukana. Hatanguye kubaho Adam na Eva. Oya turetse kujya mu bintu bya Adam na Eva mu mico y'Ikirundi abantu bavukana ntibabana. Mbega none wewe ko wasanze kuko byabaye mu butamenya wowe nta kibazo ufise kuko we ntavyo wamenye kandi na shiri wawe ntavyo yarazi ko afise mushiki wiwe kandi akaba ari we yateye inda. None nka wowe nukubaza ingingo wumva ufata? Ego niyo mvune ko ndagenda ni buke ndiko ndabisigura ukuntu jewe nobanza kwanza nkabyumvira kuri uwo mwanya ndashobora kubashoke ndashobora kumva yuko ubuzima ni ibintu bigoye kwakira ariko ikibazo cyogaruka ni hahandi nyene twarakundanye twaraciye mu bihe byiza kandi ikindi kintu nacyo noca niyumvira kuri uwo mwanya kwiyakira vyongora ariko umuti noca niya ko ikintu cyose kibaye haraba solution. Ikibazo cyose gifise umuti. Abantu benshi ikintu kitugora hajya usanga umuntu yiyahuye hajya usanga umuntu yagize izindi decisions zidakwiye nuko aba yaguze solution ikibazo. Iyo umaze kumenya yuko nyimba habaye ikintu nuko wategeza kuba ariyo solution atari kuca wiheba atari kucugira ibiki. Ikintu cambere je a partir yiwanje nuko hoba harabaye urukundo kandi noca nishira yuko ku mwanya uvuga gutya naho basi dufate yuko tutari twagiye kwipresenta dufate ntari kubimenya turabanye turagize abana turavyaye ngiye kubimenya mu nyuma tubana yuko ari musaza wanje. None gasha ubwo rukundo goba gwaratumye tubana ibigenda neza ubwo rukundo ubukomezi rwa rufise sinibaza yuko gokuraho
ngo ni kubera ari musaza wanje kuko icambere ndafise inda yiwe ntabwo noyikuramo. Wowe rero ico ni cyaha ku giti cyawe jewe noguma ndamufata nk'umugabo wanje naho nuba namenye yuko ari musaza. N'umugabo nyene guma ari umugabo wanje, papa w'abana, my husband, my sinoronka n'izina ndamwita then nobabara kandi ariko byongora ariko nogerageza nkitahuza jeje nyene nkafata yuko ibyo ni ikintu kiti nofata yuko atari na musaza w'iwanje. Bakunzi ba Royal TV deba mwayumvise icyo twego turavugana ko na Natasha wacu mwacyumvise namwe mudufashe muri commentaire mutange ko muvyumva namwe ko muvyo bagendera ego. Natasha wavuze uti je noguma ndamufata nk'umugabo wanje kubera yuko ntabyo niba naramenye kandi n'igihe byobereye hariya twobanye ubuzima bwobandanya tukarya ubuzima tukavyara yo reka kubera ikindi nacyo kindi je no kwiyumvira mu mutwe wanje ni kubera yuko then no kwihazo zose zishoboka ko n'ikintu cyo cyarabaye no kwiremesha kuko twe abantu twavuye kuri Adam na Eva nibo batubyaye niba Imana yaremye ari abantu babiri ko bantu bemera Bible nukuri ku bantu benshi bakuzi urumva rero bisigura yuko twese tubiravye neza hano turavukana twese turabavukanye yamenye ni hasi yadi by'imiryango ngo uyu n'umuki ariko tubiravye neza twese turavukana yamenye nacatangura kuza ivy'imico cyusanga imiryango yaratandukanye ariko ikintu je yizera nuko wewe undabukuwe turavukana uri musaza wanje bivuye kuri Adam na Eva then nta kintu kimwe kizohinduka n'umugabo wiwawe nabajya bazi ko ari abagabo n'abagore bajya baravukana ko bavuye kuri Adam na Eva then rero ico kibazo kishiki no kwitahuza nkiremesha none mutumire ikintu wohanura abantu ivyo bintu byashikiye kuko hariho benshi byashikiye ni gike wobahanura ingene bo kwitwara ingene bo kwigenza no bahumuriza so kubahanura komtere ko sino bahanura ni ikintu cyahabaye vuze ndabahanura no babwira ati none ko ari musaza wawe yikuremwe rero hama mutandukanye ariko iyo siyo solution kweri gusa ikintu cyose mu buzima kigushikiye iyo umaze kwiyakira solution irahaba then nimba mwebwe nimwe habaho ukumvikana urumva imiryango yabimenye n'imiryango hari abo imiryango ishaka kuguhanura ati cukura mwiyonda tugira iki ariko wibuke yuko uba wishe kweri uba wishe icambere ndibaza hari icyaha cyambere muba mwarakoze hariya kitemewe ukaba muje no gukora ikindi cyaha ariko kiriya cyaha cyabaye kubera urukundo ariko icyaha cyo bashabaye kubera impanuro mbi uba waronse kuko je ndafise umuntu ambwira ati yambwiye rino jambo ati iyaba utaronse abahanuzi babi mu buzima bw'iwawe hari ubuhanuzi bumwe twaronse mu buzima butari bwiza butari bukwiriye ko tuburonka bwatwonone ama opportunity amwami hari abantu baguhanura mu buzima bw'iwawe usanga bariko baraguhanura impanuro umuhanuzi wa mbere umutima wawe na wewe no gusenga Imana urumva iyo icyo cyago cyashitse nanje isorise ndiko ndatanga siyo solution ya nyuma ibi nivyo niyumvira kubera yuko mba numva yuko ashobora gukura yinda urumva ashobora kwica umva je no kwihahazo zose no senga Imana ikandemesha mu gihe ivyo bintu byo bavyaba turagushimiye cyane mutumire wacu murakoze cyane bakunze Royal TV kudukurikirana twari kumwe n'umutumire mwiza cyane mwamubonye kandi mwakoze kudukurikirana murakoze cyane mwibuke gufyonda subscribe na share like comment murakoze cyane murakoze ciao Royal TV.